bashitsi bahire, namwe bakristo basangwa ba paruwasi ya Rugazi. Iri jambo ry'Imana Imana tuyagiye rije riri buduhe umuco twese, rije rigomba kuduha umuco twese kugira ngo abaramutse batigwa mu mabanga y'ubusaseredoti bamenye ico bagiye kuba, ico bagiye gutumwa. Natwe twaje kubashigikira tumenye ico batorewe n'ico bagiye gutumwa. Icambere twumvise mwikete ryandikiwe Abahebreyi no mu gisomwa ca Isaya ni kicuko umusaseredoti atorwa mu bantu. Umusaseredoti nuwatowe mu bantu. Umusaseredoti ntakoroka ava kwijuru. Umusaseredoti atorwa mu bantu. Nico gituma mu gihe nkiki uko dukengurukira Imana yemera kudutoramwe abantu ishinga ibanga ryo kuyifasha gukiza isi, ariko duhindukira tugakengurukira n'abavyeyi. Abavyeyi baba duhaye izi ntore zigira zigabane amabanga. Tugakengurukira imibano mito mito y'abakristo bakomokamwo. Tugakengurukira n'amaparuwase yose abavukanyi bacu bavukamwo. Tukabakengurukira kuruhara bamwe n'abandi bagize ngo ababene wacu batogwe, kuko turazi ko n'ubwami bugira ubwanduruko. Ndabasabe rero tubakengurukire. Icya kabiri cingira akamaro twumvise nuko umusaseredoti atorwa mu bantu bashobora kuba ari abantu b'iminwe ihumanye. Mbere nawe nyene mugani wa Isaya akaba afise umunwa uhumanye. Umusaseredoti ashobora gutorwa mu bantu bafise iminwa ihumanye, nawe nyene agashobora kuba afise umunwa uhumanye. Iryo jambo nikete ry'Abahebreyi rirarishimangiye mu kugira riti umuhereza nkuka atorwa ari umuntu w'amagara make. Ni vyiza rero ko twokwama twibuka twese iryo jambo, cane cane ko abarundi nibo bari barayamaze ngo iyo wavuye ntihakuva inyuma. Twame twibuka iryo jambo ko dushobora gutorwa mu bantu bafise iminwe ihumanye, kandi natwe tukaza dufise umunwa uhumanye. Ntihakagire rero n'umwe yibwira ko atowe ari umumarayika canke ko yoba ari umuntu w'agatangaza. Twese dutorwa tuva muri iyi si tuzi. Iyi si nanone irimwo abeza mugabo kandi itabuzemwo ababi. Itabuzemwo ababi, abangushi, abanyonozi, ibihumbu, inkozi z'ikibi zitandukanye. Ndakeka ko abatorwa ubu, ego no kuvyubaha ko umuntu akabivuga, abatorwa ubu bava nyene muri urugwaruka. Urugwaruka kenshi na kenshi ruhendeka, rukirirwa ruratotezanya, rutazi n'ico rupfa. Urugwaruka rwirirwa mu biyayuramutwe no mu buhumbu. Urugwaruka barunyika kwiba, bakarunyika kwica, kunyuruza, rukayibonamwo inyungu n'ubuhizi. Kubera ico mu batorwa hashobora no kuba abakomerekejwe nayo mabi, mugabo bakagenda batabizi. Nico gituma uwutowe wese abwirijwe kwama yicisha bugufi, agafukama imbere y'Imana, kugira ngo mu muco wa mutima mweranda abone ibikomere ashobora kuba afise. Aca asaba Imana ko yoza iramukoreza ko akagakara Isaya avuze gashobora kuza karakiza ivyo bikomere, ngo abashe rero ku mutumwa abereye ibanga. Aho honyene ntihashobora kuba umuhanuzi
atari uw'uruhendo, akaba umutumwa w'ukuri afise uwamutumye, atari wa wundi yama yishora arondera ico rirenza canke ngo azirika abantu ku catsi yitwaje Imana. Bavukanye Imana igira itugabire nk'abatumwa, mutorwa muvuye harya nyene muzi muri ubu Burundi bwa none. Mugabo igihimbaye nuko mu rukundo rwayo Imana yabigomewe. Imana yarabagomwe nkuko yagomwe Izaya, kandi yari mu bwoko bw'abafise iminwe ihumanye. Imana yarabigomewe nkuko yigomewe aba batumwa 12 barimwo n'abatoza kori, bakahongo mbere na Yuda, muzi ivyo yahavuye akora. Yarabigomewe, irabatora, igomba kubatuma. Ico nico gikuru ca mbere mwokwama mukenguruka. Ico ubu iyo Mana igomba kuri mwebwe nuko mwoyibera abatumwa, kandi abatumwa nyabo bayishika ku nyota. Igisigaye rero ni inyishu yanyu, kuko gutorwa ni kimwe, ukwishura n'ikindi, kandi ukishura neza ibishimisha Imana. Igisigaye rero niyo nyishu yanyu, kugira ngo ntimuyitetereze. Mbega none kugira ngo ntimuyitetereze mwovyifatamwo gute? Ijambo ry'Imana ryose ry'uyu munsi riraduha umuco kunyifata ibereye mwogira. Ibisomwa vyose biratweretse ko umutumwa ari uwutorwa. Umutumwa n'uwutorwa. Muri Izaya Imana niyo yirondereye iti ntumende. Izaya akishura, ibona rero kumutuma. Imana niyirondera, niyitora, hanyuma igatuma. We urishura, waratowe. Mwikete ryandikiwe Abahebereyi bati umuhereza nkuka aratorwa. Inkuru nziza yo itwereka Yesu wenyene ubwiwe, ariko ariyakurira abo yashaka, bashaka kugira ngo abatume. Imana rero niyitora. Murabatowe, mubimenye, murabatowe. Abirobanuriwe mu bandi n'Imana kubw'urukundo rwayo no kubw'ici igomba kubatuma iyo Mana. N'iteka rero rihambaye mubwirizwa kwakira nk'iteka, kuko mwatowe. Inyifato ya mbere rero bavukanyi ibereye niyo kumenya ko wewe uri ngaho kuko watowe, ko atari wewe witoye ngo wishore. Gutyo rero ukama wigenza nk'umusavyi n'umusuku, yamateza amatwi kandi yubaha uwamutoye. Nturi umukozi w'Imana asanzwe, uri ngaho kuko watowe. Ubimenye, uri ngaho kuko watowe, ugasigwa, ugatumwa. Kandi murabizi harahoze kabukwe na kabukozi. Wiyumvise nk'umukozi, ico umukozi bapfana n'umukoresha nuko byose bihagaze ku nyungu y'impembo yiteze. Nico gituma impembo yipfuza itabonetse acaruha n'ingoga, kuko nanone atabona icasha yokora. Ntanabona n'akamaro k'icakora, icabona n'impembo. Ariko uzi ko watowe, ikigufatanya n'uwagutoye nubwo bucuti n'ubugenzi n'urukundo. Urukundo narwo nikirumara muri byose, ruranatuma ubona ibikenewe byose, ukibwiriza kubikora utarinze kurindira shobuja. Kandi iyo ufise urukundo bigutuma ukora umengo nturuha, kuko ntawuruha ariko arakorera uwumukunda n'uwakunda. Ntawuruha
ariko arakora icyo akunda. Bavukanyi, muraberera abatumwa biyumva ko batowe, gutyo mugumana urukundo mwibanga ryanyu no mu butumwa bwanyu, niho muzotubera abatumwa bakora bataruha, abatumwa iyi si yacu ikeneye, abatumwa uburundi bwacu bukeneye. Abatorwa bose baza ari inyigisho y'Imana ku bukene bw'abantu, ku magorwa y'abantu Imana iba yabonye, eka ku bantu bose bajonjogoye bameze nk'intama zitagira umwungere. Ico nico catumye na wa mupatiri rurangiranwa Yohani Maria Vianney yigisha ati abasaseredoti n'ibimenyetso by'umutima w'urukundo Kristo afitiye abantu. Abasaseredoti n'ibimenyetso by'umutima w'urukundo Kristo afitiye abantu. Basaseredoti muri mu butumwa, namwe mugira mushikira ibanga, nimwame muhimbawe mu mukama, mwishime kandi mwishimirize mwibanga ryanyu, iyo mwibutse ko muriho, kuko mwatowe ngo mube ibimenyetso by'umutima w'urukundo rwa Kristo ku bantu. Nkako nyene mutahabaye abantu baricwa n'agahinda, ntibamenye iyo bava n'iyo baja, kuko abantu barashobora kuba bafise ico barya n'ico banywa, no gutunga mbere bagatunga, mugabo bakabaho badatunganiwe, bakabaho bagowe, kuko batazi iyo bava n'iyo baja. Kutamenya iyo uva n'iyo uja biratera agahinda. Ubuhanuzi bw'umusaseredoti ni bwa bundi bwama buriko buramenyesha abantu ko bafise iyo bavuye, kandi bafise amerekero ari ku Mana. Mutahabaye basaseredoti, abantu barasanzara nk'intama zitagira umwungere, kuko abantu ntibegeranywa n'inzitiro z'ubwoko bwose abitwaza igikenye bakunze gukoresha. Abantu begeranya kubera ko hasasagajwe urukundo rubatuma bumva ko basangiye ugupfa n'ugukira. Abantu begeranywa n'urukundo, ubwo rukundo nabwo nibwo mutumiriwe kwama muriko murasasagaza mu bantu, mu kubigisha ya mabwirizwa y'Imana ashingiye ku ibwirizwa ry'urukundo. Nimubimenye basaseredoti, mutahabaye canke ngo murangure neza ubutumwa bw'ibanga ryanyu, amashetani aramara abantu, imitima mibi ikizizira ingo n'imiryango, mbere n'igihugu cose kigasigara kimeze nk'ikiganzwa na sekibi. Bandanye rero mukengurukira Imana kuri iryo banga n'ubwo butumwa, mukurigendera neza, kuko inyifato yanyu murabizi, inyifato yanyu nziza mwebwe basaseredoti nibwo buryo bwa mbere bwo kurangura ubutumwa bwanyu, kandi bushika kunyota abantu bose. Bavukanye muri mu butumwa, namwe tugira twatire. Ikindi gihambaye nuko mwoza murazirikana neza ubutumwa Yesu abatorera, kugira ngo abari bwo mukora. Inkuru nziza igize iti Yesu yahaye bamwe 12 ubukuru bwo kwirukana amashetani no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ayo mashetani avugwa ntabuze no muri Burundi bwacu. Amasura yayo murayazi, icyo bikoze cyo ibimenyetso byayo byiyerekanira mu mabi y'amarika arakorerwa ku murambi w'umukama, mu bwicanyi, mu busuma, mu bubeshi, mu buhumbu no mwitabuntu iryo ari ryo ryose. Ingwara sizi gusa za coronavirus ziriko ziraduhitana ku mubiri, n'ingwara zose zizingamika umutima, zigafatira henshi kandi zigafata kwinshi. No mu vy'Imana muzosanga zishobora gufatira yizo ngwara.
abantu benshi bakama bariko baritwaza imana muzosanga ari ntazina kuko ari ndemano. Imana kandi muzosanga itanabuza gukora ikibi kuko ahuko Yobu imwe yatanze amabwirizwa atomoye yerekeye iteka ryayo n'iteka ry'umuntu, ni Imana bitwaza gusa, bitirira byose ku nyungu zabo gusa. Bavukanye tugira twatire, nimwaza murapfuka iminsi yose imbere y'Imana nk'abasavye imbere ya shebuja yabakunze nabo bakunda, iyo Mana izoza irabaronsa wa mutima wayo w'ubwitonzi n'uw'ubwenge, mutima bafashe kuza murabona abafise ayo mashetani n'abagwaye izo ngwara zose, maze uwo mutima w'Imana aca baronsa n'ubutwari bwo kubegera ngo murabe ko Imana iciye kuri mwebwe yobikiriza, kuko Imana niyo nsa ishobora gukiza. Twebwe turi bikoresho byayo gusa, Imana niyikiza. Ariko rero bavukanyi, muragende mwitonda, muragenda mwicishije bugufi. Ivy'Imana biragoye, ukurangura ubutumwa bwavyo nako kugasaba umuco wa mutima mweranda. Mushinzwe kuvugira Imana, mugabo ntimuhindutse Imana ubwayo. Ntimuzoze rero murishora muri byose ngo mushoboye byose, mwohava musanga na mwebwe nyene muriko murikorera ibyanyu mukavyitirira Imana. Iri jambo mwumvise ngo ntimufate inzira irora ku bapagani kandi ntimukoze ikirenge mu bisagara by'abanyasamariya, muratumbera ariho intama zatakaye zo mu muryango w'Isiraheli, nimurifate nka nkama byavuzwe n'umukama, kuko naryo nyene rirahambaye. Nimwame muzirikana ko ikintu cyose gifise igihe caco kandi kikabwirizwa gukorwa n'ab'Imana ishaka mu gihe ishakiye. Muribuka ko na Yesu yabanje kurindira igihe yari amaze kuzuka kugira ngo ahe ubwahuro abatumwa biwe, ati ubu rero kwirisi yose mwigishe bose, mubabatize ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ariko ubwa mbere yari yabanje kubabuza ati ntimurenge irembo, murashikane ngaha gusa. Erega izo mvugo zibiri za Yesu ntizerekana ko ubwa mbere yari yihenze, zivuga nyabuna ko ikintu cyose gifise umwanya waco, kandi ku mutumwa mwiza akora gusa icatumwe n'Imana mu gihe caco. Yesu yarabona ko abo batumwa biwe mu gihe batari bwashwarwe na Mutima Mweranda ngo bibonere uwapfuye akazuka, yarabona ko ataco bari kumarira abo bapagani niyo bari kubajamwo. Nico gituma yagize ati ntimugende, ahubwo kumbure abo bapagani nibo bahava babamira. Ariko bamaze kuronka inkomezi za Mutima Mweranda, baciye baronka ibigwanisho bikwiye byo gushobora kuza kugwaniriza amashetani mu bwami bwayo kandi bakayatsinda. Abatumwa ba mbere ba Yesu uko niko bavyifashemwo, namwe rero muravyifatemwo gutyo nyene. Muze murumviriza ico Umukama babwiye, aba arico mukora, kugira ngo mubishobore. Murakunde kuza muri hereza rya jambo ry'Imana, kugira ngo murigaburira abandi ryabanje kubashika likabanyura, kuko nanone ijambo ry'Imana niryo rizokwama ririkorera babwira ishaka ry'Imana n'ubutumwa mubwirizwa kurangura. Ni naryo mbere murizirikanye ku kagoroba riza rirababwire riti yamara uwo munsi mwikoreye ibyanyu ntimwakoze ibyo nabatumye. Kunde kandi kuza muratumbera iyo Kristo aherereye mu isakaramento ryiwe ryeranda,
mu muhanga amaso mwumve iry'abatumye n'iy'abatumye, mu musaba impambi ikwiye yo kurangura ivy'abatumye. Ni muri ca gisabisho. Byongeye nimwitwararike kuguma mu bumwe n'abungere banyu, mugume mu bumwe n'abungere banyu, bo bazi ubutumwa bukenewe kandi mushoboye, mubujemwo ari uko babo barungitsemwo. Gutyo rero niho muzoba batumwa nyabo baje nk'inyishu z'urukundo rw'Imana ku bukene abantu barimo. Bavukanye tugira twatire, ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, kuko twaje kubasabira, twaje kubasabira iyo mihezagiro yose. Ese Imana yobama imbere ikama ibaherekeza hose, kugira ngo mweregwe mwibanga Imana yabatoreye, kandi mwerere imiryango yanyu, mwerere Eklezia nzima, mwerere n'Uburundi bwacu. Bikira Mariya umuvyeyi w'abasaseredoti niyame adukandira, twumvigwe kandi ivyo tugira tukore bize birame. Amen.